mu ntumbero yo kumenyesha abarundi ko atabwoko buriho twayaze n'umufasoni nkuru nziza Justine arongoye Kosome tumubaza kubijanye kano muke maze igihe urangwa mu Burundi no muri kano karere ushingiye ku vy'amoko atabaho. Ubwicanyi rero buratema bugatongora n'uyu munsi abarundi batari bake ndetse n'ababa mu buseruko bwa Kongo barageramiwe n'ubwo bwicanyi buriko buraba mu Burundi no mu buseruko bwa Kongo burateye ubwoba. Mu gihe atacokorwa nta nk'ikihonyabwoko nk'iryakorewe abayahudi rikozwe n'abanazi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1941 kugeza mu gihumbi kimwe amajana 1945 cyangwa ihonyabwoko ryakozwe mu Rwanda rikorewe abatutsi mu gihumbi kimwe amajana 1994 n'ahandi tutiriwe turavuga nko mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana 1993 rikozwe na Frodeu hamwe n'ihonyabwoko ryakozwe muri Armenie rikozwe na Empire Ottoman mu gihumbi kimwe amajana 1915 gushika mu gihumbi kimwe amajana 1916 n'ahandi riraba muri kano karere. Tukaba tubahaye ikaze muri kino kiganiro kigiye kuremeshwa na jewe Jean Christophe Mugisha, umutumire wacu akaba ari Justine nkuru nziza arongoye Kosome. Justine nkuru nziza turabaramukije. Nanje ndabaramukije hanyuma nkaba ndabashimiye ko namwantumiye kugira ngire ico mvuga kuri izi ngorane ziri mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini, hanyuma nkongera nkaramutsa abariko baratwumviriza. Mu Burundi hamwe no muri kano karere k'ibiyaga binini hamaze imyaka itari mike ubwicanyi ihonyabwoko bitema bigatongora. Kubwawo byo wavyavuye kuki? Nukuri bitagoye kuvuga, umuntu avuze ngo arazi ico biva ko neza na neza yobabesha, ariko no kugerageza umuntu akavuga ati nkinge mfe kugerageza ndabe ko no gerageza mpihwishe mfe kumviriza ko no menya no gerageza kwibaza ati mbega biva kuki. Hariho kimwe kingene abarundi ubu ucane cyane kuko kera bari babanye neza, ivyo vy'amoko umwe wese yarazi ati uyu n'umututsi nahimana umututsi wo kuri ya musozi, undi nahimana umuhutu wo kuri uriya musozi, kandi bakabana neza cyane. Hanyuma umwami akaja hejuru y'ayo moko yose akaba se barundi vy'ukuri. Ico gihe iryo jambo ryari rifise ico rivuze gikomeye. Hanyuma bakabana barahana amazi, bagahana udukwi, bagahana umunyu, hanyuma bagasabiranira n'abageni. N'imiryango, hariho imiryango twese tuzi, twese tuva muri iyo miryango bahanye abageni kandi bakabana atawanja wangura. Ico nico rero mvuga nti kera suko vyamye, ni ibintu byatanguye hamwe abantu batanguye guharanira amaronko. Bamwe bakavuga bati aba baratujyanye ibi, abandi bakarenganya abandi, bamwe bakavuga ngo barazi ubwenge kurusha abandi, ni beza kurusha abandi, canke baciye ubwenge nyine nibo bashobora gutwara. Ariko ibyo byose tuze turavugana ukuri, naho twanka kuvyemera hariho uruhara rw'abantu bo hanze, kuko kera murabona yuko bari bashize hamwe, bari babanye. Hanyuma abazungu baraza, abakoloni baraza, batangura gufata ubwa mbere bashira abaganwa hejuru. Nibo bavuga ngo baraza ubwenge, nibo bavuga ngo nibo bashobora kwiga, nibo bajana Srida, nibo bajana muri administration. Hanyuma mu nyuma barashiramwo abatutsi, baragenda arabashira hejuru. Mu nyuma bamaze kubona ko ngira ngo abo batabagamburukira babagabiye, batabakoresha uko bashaka, batabacuraguza uko bashaka, niho rero baca batangura, kuko murumva nibo batanguye kwigizayo abahutu. Niho barero baca batangura bakavuga bati reka rero dushira imbere abo, hanyuma tubabwire yuko bajya babacinyije. Kandi nivyo urumva mu gihe bariko baraduza ubwoko bumwe, abandi ubundi bwoko bwaca busigara inyuma, bugasigara bwifumbereje. Baca baravuga ati he, murabona ko babacinyije, nimugerageze mubikureko. Hanyuma rero nuko rero batanguye ni vya bindi mu gifaransa bavyita diviser pour régner, mu kilatini ni divide et impera. Donc
iyo umuntu ashatse kubaganza cyane rero araheza akaja hejuru akagerageza kubateranya kugira we acaja hejuru abaganze. N'ubu rero nibyo tubona biguma biba, kuko hariho abaza kubera bashaka ababakurikira, bashaka amajwi, bagaca bavuga ati reka rero niyegereze babandi benshi bamwe b'iwacu kugira bashobore kuzompa amajwi, kuko jewe ntaco mfise ngurisha, nta migambi mfise itomoye ngurisha, nkaca rero nkoresha ivyo bintu byo gukoresha ubwo bwoko. Hariho abandi bahora baca bakoresha ubuho twariko turagira, sinzi ko nuvuga ko twariko turevoriwa, sinzi ko nuvuga ko twariko turatera imbere, biteye agahinda. Mugabo urumva twavuye mu bwoko, hariho ababonye ko ivyo ubwoko bitagifata bagaca baja mu miryango, mama ngo aba naba, abandi ngo naba, abandi ngo naba, umwe wese agaca ashaka kugira yikwegere ko arabe ko yoronka abamukurikira. Nivyo rero mbona yuko vyatumye izi njyane zihaba. Mugabo muri kamere k'abarundi nta bintu vy'ukwankana, nta bintu vy'amacakubiri bari bafise. Ego, kuba ubwicanyi buhitana abantu mu gihugu bushingiye ku moko wumva vyumvikana? Kuba nyene ubwo bwicanyi mu gihugu bushingiye ku moko, hariho abavuga ngo baravyumva, mugabo jewe ntavyo numva, ntavyo nigeze numva ni wacu, kuko sindigera mbona, nakuze mbona bari kumwe, nkura mbona basangira, nkura mbona nakuze mbona bahana abageni, kuko naje ndi muri abo ico camwa cavuye kuri abo babanye badasangiye ubwoko, kandi mbona babanye neza mu kibano. Kwari uko inshuti z'abavyeyi banje bose twari hamwe, twakuranye twese muri izo ntureka, twaburiye hamwe twese. Jewe nakuze ndi gihe maze gukura ntanguye gukora izo ngorane zose, ubwo bwicanyi bwaba haba mu cyane cyane ubwonzi ni mu 88, mugabo ariko ivyo vyari kure, vyari ruguru ku Ntega n'Amarangara. Ariko mu 93 niho nabubonye neza, nari maze gukura, nari mukuru mu bana b'Ibujumbura. Jewe abari novuga ko hari hakoraniye ubwoko bwose, twebwe hari hakoraniye Abahutu, hari hakoraniye Abatutsi, iwanje aho ndiko ndavuga hari hakoraniye abatwa, nibo bari babuze bo kurabona, bobo ntibaronse n'amahigo yo kwiga, kuko bigizwe inyuma na burya bwoko bundi bubiri, birababaje cane. Hanyuma habakabamwo n'Abakongomani, hakabamwo n'Abanyarwanda, kuko twebwe dufise inshuti muri ivyo biyaga binini. Nico gituma mvuga nti twebwe turi aba international, niko mpora nkunda gutwenga, kuko ico gihe kandi aho bari iwanje bari bafatanye mu nda. Nico gituma ntokubwira nti ndumva igituma bicana, kuko murashobora kutakundana, kudahuza n'umuntu, muga ntegereza kurinda umwica, kubera kumwica, kubera kumwaka ubuzima. Wewe ufise ububasha bwahehe bwo kwaka ubuzima wundi muntu. Nico gituma uwovuga ngo aravyumva. Ego mwopfuma mwoshwana, ko gushwana vyaramyeho, ntazibana zidakubitana amahembe, ari ivyo musaba muti dutunganirize mukabisaba, muga ntutegerezwa gukora amaraso, kuko kuva na kera narindi basokuru banyu batubwira ko amaraso ahuma, kandi arahuma vy'ukuri. Ivyo bintu vyo kuguma bareka umwana akica, umujene akica, murabona aho bitugejeje, kuko musigaye mubona yuko kwica umuntu arico kimwe no kwica ikimonyo. Umugore aravyuka akica umugabo akavyuka akica umugore. Aho rero kandi basangiye ubwoko. None wumva umuntu yovuga ngo niwe ko ari amavume, ari umuvumo wateye muri iki gihugu cacu. Ata muntu yovuga ati arumva ico bivako, ahubwo abasenga ni bahaguruke basenge, kuko birateye isoni. Abantu bariko bakwegera umuvumo imiryango, bariko bakwegera umuvumo abana babakomokako, kuko uwishe azoguma ayo maraso
amukurikirana. Nibihagarare rero kuko nta kintu na kimwe cyotuma tuvuga tuti birumvikana kuja kwicuja ngo nuko yakwimye poste. Yakwimye poste yisabe neza, mugabo ntutegeze kuja kumwica, umwikira ubuzima. Imana yonyene niyitanga ubuzima kandi niyo ivuga ati wewe ndagukeneye ingwe wanje. Mugabo uwo wundi rero aza kunya ku buzima abunyaka kabuki yarabumpaye. Je murantwenga iyo mbonye abaganga birukanka muri urgence, umuntu yambaye itaburiya yirukanka agiye gukiza umuntu amushiramwe ibintu byo gupomba. Muri ico gihe hirya naho abandi bariko bariruka bakubuzima. Mwe ntimwumva yuko hariho ibintu bitumvikana muri ico gihugu cacu, muri ico gihugu cacu nibaza ko bisigaye biri muri Afrika nzima. Abategetsi bategetse Burundi kuva ku ntwaro y'ubwami kugeza ubu, ubona hari ico bakoze kugira abarundi babane neza? Ego hariho abagerageje, mugabo ugasanga hari abagerageza bitavuye ku mutima, kuko bose baguma barangwa na ka gatima ko kuvuga tuti tubatandukanye kugira dushobore kubatwara neza. Ego byose ni ibintu by'amaronko, ni ibintu byo kwikunda. Ni bake usanga bakunda abanyagihugu babo, ariko nukuri kuri Bagaza yaragerageje, cyane uvuga ko yagerageje, nabo baragerageje. Nuko nyene usanga aba bakikije batabyumva. Ndabona nuya haruba ariko aragerageza, mugabo ugasanga ntibabyumva kumwe, kubera hariho abamaze kunyegerwa n'amacakubiri n'abandi bashira imbere amaronko kugira baronke bakoresheje bimwe by'ubwoko, kuko nta kindi bafite badandaza. Reka nta kindi bafite badandaza ubwo bwoko nyene, badandaza ubwo bwoko nyene. Iyo byanse ko bavuga ngo jewe ndi umuhutu wo kwa banaka, je ndi umututsi wo kwa banaka, kuko bo ubwabo nta kintu cabo bamaze ngo bashobore kukidandaza. Urumva rero abandi nabo bari baragerageje, Arusha n'ukuri yari yagerageje, kandi murabona ko twari twaronse agahengwe. Mugabo hariho abaciye babona yuko iyo Arusha ataco iri kwirabazanya. Mu gihe abarundi hariho abantu bigora cane, que ça dérange, hariho abantu bigora cyane iyo bumvise yuko abantu bariko barashira hamwe. Hariho abantu bumwe butaryohera, kuko umunsi twofatana mu nda abantu bomererwa nabi cyane. Hariho abantu bomererwa nabi cyane kuko ntibo baba bakironka amacandya. Hariho abantu bagize ubwoko amacandya bitoheza ngo bibanezereze. Rero mu gihe twoshira hamwe, abahutu n'abatutsi boshira hamwe, ariko ndabona biriko biraza. Abarundi bararushe ayo mabwabwa y'ukwicana, gusesa amaraso ya bene Burundi. Nukuri barabirushe. Hageze ko baruhuka. Abarundi ni ikihe cigwa twokura muri kahise, kaba akakera canke kubu mu byo tubona? Cigwa abarundi bokura muri ivyo bintu bimaze iminsi bihitiye, nama ndiko ndavuga nti ni ibintu byashitse kugira Imana itwugurura amaso. Kuko urumva bavuga kera, bavuga ngo abatutsi barariye abahutu, nibo batwara bonyene, barabica. Mugabo mu nyuma muri ico gihe naho nyene nuko tutaratohoza neza, abatutsi batwara, hari abatutsi bapfuye cyo kimwe n'abahutu. Ubu rero Imana yavuze ati namwe abahutu ndabahaye mutware. Mugabo murabona yuko ntawabesha ngo abahutu bariko barapfa ubu ngo n'abatutsi babica. Nukuri emwe tuvugana ukuri, dushishoze neza, turabe abapfuye mu ruvubu, abafunere bapfa mu ruvubu, abo mu gatumba, ababirirwa baraniga gugubu, ugira n'abatutsi bariko barabica. Ya nukuri bitwa na bene wabo, bitwa ngo babahenze ngo bariko barabagwanira. Kaca nibaza rero nti ubu wese ariko aruguruka amaso akabona yuko umuhutu siwe mubi, umututsi siwe mubi. Intwaro mbi niyo mbi, intwaro mbi niyo mbi. Abantu babi bafite agatima k'ubwicanyi. Abahutu bose sabicanyi, abatutsi bose sabicanyi. Ubu rero nuko utangura natwe tugakanura amaso. Imana yaratuguruye amaso kugira tubone mbega mu babanyi
ninde mugira n'umuhutu canke umututsi naka oya n'umuntu nyene sabahutu bose sabatutsi bose ari babi kuko nka Marie Louise Sibazuri umufasoni Marie Louise Sibazuri yarayamaze ati umubanyi niwe muryango kandi n'abasokuru niko banye bavuga umubanyi niwe muryango yababonye bavuze rero umubanyi nujya mubanye nujya muzimya muriro mugabo se kuvuga ngo nukubera afise ubu bwoko oya ibi rero byaratweretse yuko ubu bwoko sibwo bubi cyane ubwo nta bwoko bubi nta bwoko bwica hica abantu abarundi rero twatanguye kubona yuko uwo muntu niwe ategerezwa kubazwa ibyo by'ubwicanyi mugabo si ubwoko butegerezwa kubibaza twarakanuye twaraciye ubwenge cyane cyane ikiryoshe no kubona urwaruka ruriko ruraruka babona kure kuturusha ngangira nuko batarakunda amaronko nkatwe ariko bo baramaze kubona yuko muramaze kubona ko bafatanye mu nda basubiye kubakana nk'uko abakera bubakana bashakana kandi barabonye ko ataco bivuze ibyo by'amazuru nuko nk'uko babandi babivuze naho batabikurikiza bavuga bati ntihica ubwoko hica intwaro mbi umuhutu yarabonye ingene byamugendeye mututsi atwara n'umututsi nyene hama umututsi nawe nyene yarabonye ingene byamugendeye umuhutu atwara murabona ko byose udafise urukundo rw'igihugu udafise urukundo rwabutwara byose mushikira kuri ibi turiko turabona ubu iyo mushize ibintu by'inda imbere ntimushire urukundo rw'igihugu imbere ntageza kikagenda bene Burundi bazoguma bama mu ndyane nibaza reko twese twabonye yuko umwasi w'umuhutu si umututsi umwasi w'umututsi si umuhutu kuko n'uyu munsi kuva izo njyane zose zikiba hariho abagumye bibaniye neza hariho abagumye bashingiranira kandi ubuzima bugashishikara jewe nibaza yuko umuntu ashira ivyo vy'amazuru imbere nama ndiko ndavuga nti harimo n'ubujuju burengeye kuko amazuru siyagira ubuzima bw'umuntu bapfaniki baruta nico bamariraniye wose mugani sije nawe uciye umugani waciye basokuru kandi biramaze kuboneka yuko bapfaniki barutwa nico bamariraniye ego nkawe uri mwishira hamwe ridaharanira inyungu za politiki ubona amoko yo kugwa mu byo leta ifatira ko mu gutanga ibibanza canke byoba biraguma mwibwirizwa shingiro kubganje leta mbona yo bikuraho ntaco byokwica uretse ko byokiza byinshi kuko gushika n'uyu munsi naho bavyitwaza ngo gushaha motko ngo constitution mbe mubona abarenganijwe banganiki ibyo bica byica bya bindi by'ubumenyi nico gituma usanga umuntu yahaye ikibanza umuntu atari ishuri afise atanu ubwenge afise atanu ubumenyi ngo nuko ngo agiye kugira ngo kunganya ibitigire mugabo ntibaheze ngo avuge bati ego n'uzohaja azoba afise ubumenyi azoba afise competence izi nizi nico gituma mubona ibintu byose byapfuye kuko bahatereka umuntu atana kimwazi ngo nuko ngo ari umuhutu cyane ngo nuko ari umututsi akaza kuba ikintu cy'igikanganyoni mugabo kakazi karapfuye karafuditse nta excellence la culture de l'excellence ibintu by'ubumenyi byarafuditse mu Burundi kubera iki binyegeje inyuma by'ayo mazuru inyuma by'akawa mwana wa mama ibintu rero by'igihugu bigaca bipfa ibintu rusange inyungu rusange zigaca zipfa kuko umuntu acavuga ngo none sinabahaye ngo none twabahaye ngo uyu n'uyu nawe bahaye umuntu atanica amazi nibaza rero ko botangura gushira imbere abo bakenyezi abo bagabo bafise icyo bazi bafise ubumenyi kandi bafise urukundo rw'igihugu bafise ishaka ryo guteza imbere igihugu nukuri iyo hari abantu babakozi iyo hari abantu bavuga bati jewe ndi ku kivi bakavuga ati tugiye ku kivi nayo mazuru ntayo basubira kwibuka ego je niko nibaza yuko
ibyo bintu bidusamaza by'ayo mazura kwega imicafu yose twobireka tukaja mu bintu by'ubumenyi mu bintu by'ingirakamaro tugaheza tugahaguruka tugateza imbere igihugu twese hamwe atawanja wangura. Murakoze namwe kubona mwashoboye kuntumira, niyo ntererano yanje ni ntoyi mugabo nibaza ko itoritse ifasha. Murakoze tuti namwe bakunzi bacu, turashimira umutimire wacu Justine nkuru nziza yatanze intererano zubaka, ndetse dushimira namwe bwe mwese mwatoye kudutega yompi. Tuze dusubire mu biganiro byacu bikurikira. Mwari kumwe na Jean Christophe Mugisha na Gawani.